Uyu munsi ni umunsi mukuru udasanzwe muri Landry Fitness Center. Ni umunsi twugurura ikibanza gishasha mu Kinindo impande ya OEM bise Etoile du Matin. Nkuko mwabibonye murabona n'abantu bahari, wari uwo munsi mukuru udasanzwe. Ico kibanza gikorerwa mw'indwi munsi mukuru w'iki? Ico kibanza tugikorera mu sport, tugikorera kwinonora imitsi, kunonora umubiri, gushira umubiri ku gikorwa mu majambo make. Ego sport tumenyereye abantu bahiganwa hakagira babaye abambere cyangwa babaye bakabiri. Mwebwe iyi sport mukora sport? Twebwe ntidukora sport yo kwinonora imitsi cyangwa ngo dukore sport ya competition, ariko dukora sport y'umubiri yo kunonora umubiri mu majambo mu kinyamazuru bayita entretien du corps. Nico kintu dukora dufasha umuntu wari we wese. Tumenyereye gukorera kinanira, hari n'ahandi mukora muza kwitubwira. Uno munsi twabonye mu Kinindo mwarimutse canke n'ikibanza ciyongeye mu byo musangana? Ego urabajije neza, ikibanza twarimutse. Abahora batuzi bazi Landry Fitness mu Kinanira ubu yarimutse yimukiye ngaha nyene adukorera aha kuri Etoile du Matin mu Kinindo impande ya OEM niho twimukiye. Ntabwo ari ikindi kibanza twuguruye, twimutse. Nico gituma twagize lancement officiel kugira ngo utarabimenya yuko twimutse abimenye, tumumenyeshe ko twimutse. Ahantu bagira imyimenyerezo bijanye n'ibintu bya fitness ni henshi cyane. Kwa Landry Fitness ikintu abantu bohakurikira badasanga ahandi n'ibindi. Ya twebwe turi special nkuko wabibonye, ikintu tuzanye ni ikintu kidasanzwe. Abantu barakora sport muga ntibazi ukungene bakora sport, kuko bobo bariyumvira ati kubiri yacu niyo sport. Muga sport irafise ukungene tunganijwe, umubiri urafise ukungene gukoresha. Iyo ukoresheje nabi urakugirira ingaruka, kandi uri gukora sport ni nyene ni nk'umuntu afungura imfungurwa zimera nabi. Nk'akarorero umuntu ashobora kurya indya ni nziza, urabizi ku mubiri w'umuntu, muga iyo indya zitarizo zikumerera nabi. Ni nk'iyo sport. Akarorero rero twoba tuzanye muri Landry Fitness Center nukungena abantu bamenye kungene bakora sport, kandi ikindi naco bakaronka resultat bakeneye. Pana ko umuntu akora sport ntaronke resultat hanyuma akaca yiranda. Ni muri iyo ntumbero. Ikindi mfise programme nshasha idasanzwe ngomba gutegurira abantu bari Bujumbura, n'utari Bujumbura afise uwo mwanya yoba hari. Nise Body Revenge. Ndabahamagariye rero baze kuyikora. Ni sport nziza, na cyane cyane ndasibra abantu bafise ibibazo. Hari ijambo bakunda kuvuga benshi, je ndababayemwo, bavuga ngo bariyakiriye. Rirya jambo je rinjya mu mutima rikambabaza cyane. Umuntu nashobora kwiyakira, kuko ikintu cyambere umuntu agomba kumenya, umubiri w'umuntu ni ingoro y'Imana. Muri ico gihe iyo ufise ayo magara meza nta kintu na kimwe udashobora. Rero muri ico gihe twebwe turafasha abo bantu babita ngo bariyakiriye, turafasha abo bantu ba surpoids, turafasha abo bantu bafise ikibazo cyo guhema nabi, turafasha abantu bafise ingwara z'ibisukari. Abo bantu ingwara zirakira burundu, kandi sagasesheshwa rumuri ndafise ibishinga naye byinshi. Ni muri iyo ntumbero rero abo bantu barashobora kuza, umuntu arashobora kumbona cyangwa akamenya aho nkorera, akaza akambaza. Ndatanga amanimero yanje to telefone kugira ngo baze vy'ukuri bamenye ko dushobora kubafasha ico kibazo twagikuramo. Kuko abantu bafise ingwara ushobora kuza kubafasha, uvuze abantu bafise ingwara nuko abantu bafise ingwara zitandukanye kandi abantu hano babo batumbera abantu bafise ingwara zo marticulation, bafise ingwara z'isukari n'ibikuze. Abantu nibaza yuko babashikiriye ibibazo byabo by'umuti n'abantu barwaye ingwara z'ibitsina. Kubisanzwe ico ni ikintu kiba kimaze kugaragara mu mubiri w'umuntu. Mugabo mvuze le sport, mvuze i Taibo challenge ndiko ndatanga, mvuze i programme nsasha ya Body Revenge ngomba gutanga, ntiriko iralimita abantu, kuko umuntu ashobora kugenda nico kibazo atacazi. Kuko nk'ikibazo cy'umuntu nk'umusirpoa, no kuvuga umuntu afise ubunini, ubuvyibuhe bunini yatamenya, agera kubimenya ari uko umubiri umaze kureklama ukagira ikibazo kuri we. Mugabo muri iyo ntumbero sinkeneye ko umuntu aza ari uko afise ico kibazo. Ashobora kuza ico kibazo kitahari
hanyuma akagira ikintu bita prevenir kugira ngo umubiri wiwe awumentene ugende umerewe neza, kuko plus umuntu afungura, plus umuntu akora, plus umuntu aja ku kazi, plus umuntu yicara, plus umuntu ari umushoferi w'imodoka, umwanya umara uri muri site routine, no kuvuga uko guma wicaye cyangwa ufashe position imwe, urafise uruja rwo gukora iyo sport kuko igirira neza bose, umwana mujene akiri muto, umuntu akuze, abantu b'imyaka itandukanye, kuko ndazitanga ugutandukanye sero n'abantu. Iyo sport kuva ku muntu akiri muto n'umuntu afise imyaka 90 ararikure gukora iyo sport, mugabo bivana na ritme ngomba kumukoreshako. Yiyadresheje kuri jewe akambarira ati ngomba kumfasha ko nafise ikibazo kiniki. Nagomba ndakubwira ikintu kimwe, abantu ingorane bafise ndayizi. Benshi baza gukora sport bibaza ni loisir, ntibiyadresa ku mukoci. Nagomba mpangana umuntu wari wese iyadresa ku muntu agomba kugufasha, kuko ntushobora kuja kwiga mu ishuri utamenya umwigisha kwigisha ntiwiga, kuko bose ubitabigisha. Mugo iyo umenye umuntu akwigisha umubwira n'ikibazo ufise kugira ngo akigufashe. Babonye mu bantu ariko baragira sport ngaha muri Landry Fitness Center, aba benshi n'abantu tubona bakuze barenze imyaka muri 20, nta bana bakiri bato ituko turabona, mbega habuze kugira ngo tubona abantu, tubona abana, tubona abakuze, tubona ubwaruka, tubone n'abasaza. Kubera iki umengo hari abantu bashaka kunganya imyaka? Uri kuravyitegereza nkuko babiravye neza, hari abantu bakuze d'ailleurs barenza plus de 60, no kuvuga imyaka 60 irarenga bariho. Mugabo wavuze uti ikibazo cy'abana, nawe usanzwe ubizi, iyo ahantu hakorera abantu baba bakuze baravuga bati ntibaza abana. Muga turafise programa z'abana, hari abana bakiri batoya usanga ari umwana afise imyaka kuva ku myaka 8 gushika kuri 13, ubwo busanga afise ikibazo cy'ubuvyibuhe kandi akaba ari munini cyane, n'umuvyeyi amwavuga ati umwana wanje vraiment ahema nabi, amwamaza kwa muganga. Iyo program irahari, hariho Taibo Child, hariho Taibo y'abana turayikora na programa turazisiraho. Iri sifu yuko turonka abantu batubere bati turashaka ko mutwantrenera abana kuko turabakoresha kandi abana barahari. Yego iki kibanza kiri mu Kinindo, ngari abantu ko mbure bifuza kugira iyo sport, baba ikiriri, hari bifuza kugira iyo sport, baba mu Bwiza no mu Nyakabiga, hari bifuza kugira iyo sport, baba hakurya ya Ntango mu Kamenge n'ahandi. Abo bantu bobo bigenza gute badashobora gushaka? Urabajije neza, ni byiza. Uri kuritegereza, hariho Landry Fitness Kigobe nkorera kuri OPDI, n'abantu bo muri Nord barashikigura vyumva. No kuvuga kuri OPDI abantu baba mu Kamenge, Kinama, Ngagara, Mutanga Nord na Mutanga Side, Nyakabiga, ababa muri Rohero barashobora kuhashika kuko ni hafi. No kuvuga hari ikibanza. Mugabo abantu baba ino muri Side, no kuvuga nagishimye kugishira ngaha. Rero urabona ko abantu mu Kinindo bashikiriwe. Turabahamagariye vraiment kutwitaba muri iyo program. Ibidasanzwe bizokoreka, turabizi ko zizobafasha. Turashyira umubiri ku gikorwa cyane.